izomumpere n'iherezo ryiza. Bene data ntibyari byoroshe, harageze igihe cyandabura niko kuvuga ibikenewe kuko sinshaka gukata amakorosi, vuga ibikenewe utevye cyongenda hamwe. Ndashima Imana yangiriye neza, muri make kwari gushima, byabaye ibihe birebire nagereye kure cyane, ariko ndashima Imana ko yanyemereye kugera isaha. Amen. Yesu nashimwe, shimira Imana mu ijuru kuba mpagaze hano nkiri muzima, nkiri mu nkamu z'abazima, Imana ibihere icubahiro. Ndibuka muri iyo minsi bari banyandikiye operation y'amara, ndumva ko ngiye gupfa, ariko ndambaza umwungere wacu arangisha inama, anyereka ahantu ushobora kugenda, banyandikira bampa imiti, maze kuyifata nukuri ejo naragiye muri ecography baca basanga ya operation ntayo bagikoze. Hagaze hano rero nshimira Imana yo mu ijuru ibitangaza yankoreye. Nongeye gushimira kandi Imana yo mu ijuru ku munsi w'ejo ndafise mutoyi wanje ari Zambia, yarampamagaye arambwira ngo ndabasezeye, ndapfuye ntimugisubira kumbona. Ndavuga ngo ibi ni biki? Ndatora telefone ndamuha nimero z'umwungere wacu, ndamubwira ati hamagara uyu mwungere, arambwira ngo ntabwo ariko aranyitaho. Nanjye ndavuga ngo reka ndamurondere, ndamurondeye ndamuronka, aca arambwira ngo nari kuri vora sinari kwitaba telefone, aca arambwira ati ngira ndabaha mpagarara ndamusengera. Bantu b'Imana, yari yafashwe n'ikintu cyamukwega umutima kikawutwara wose, ariko amaze kumbwira mwungere ngo agira senge, yarasenze nko mu masaha nkane, nza numva telefone yiwe ampamagaye n'icwi ryiza cyane ambwira ngo ubu ndi muzima. Ndabishimira Imana yo mu ijuru kandi mwungere aza yamara hagati yacu kuri sinumva nibaza ko je ndifuza ko yogenda inyuma ya twebwe twese. Ito ndavyifuza amawumvise yewe ibihe byose ntibishoboka mukobwa wanjye, atari Imana yonyine ibihe byose, ahubwo turagomba dukore namwe tubaforome muzodusigarire mu ngata tubandanya tugende ko turiko turakura. Repentance izohoraho kuko tuvyara bakura nabo bavyara abandi bavyara abandi, no kuvuga no mu myaka Yesu niyateba n'imyaka 500 Yosefu azoba gihari. Abazongera foromye bazoba bagikorera mu mavuta ya Yosefu. Sawa. Haleluya, shengero ry'Imana. Mpagaze ngaha nshima Imana. Umunsi wa bonane jewe naravugishijweho ibintu, mu nyuma rero ca ndabibona uko vyagenze. Rero ndashima Imana ko uko bambwiye ko tuzabonana na Delira, ndashima Imana ko yankijije Delira. Amen. Ndacyayitegura kuba n'isaha nkihari, hama Imana ibihere icubahiro. Amen. Kwa bonane twamubwiye ko Delira ari imbere yiwe kuwa mbere caramuhamagara. Cyangwa ati ndagukeneye. Shetani aribaka. Haleluya, shengero ry'Imana. Je mpagaze ngashimira Imana. Mpagaze ngashimira Imana, ndashitse ngaha ejo ku munsi wa gatandatu, nari maze ukwezi kurenga nahahumye amaso, kandi narivujije kwa muganga ndatanga amahera ayo kuyipimisha amaso birankagukira. Mu nyuma n'ukuri ndamukubwira ndashimbandangira umuti w'ikirundi ngo kumbe ryoba ari ijisho bitwa Kigamba isongo rigwaye, ngo kabashire umuti kugira rikire. Bimaze ikindi c'ukwezi kurenga ndi mu nzu nirigakano ricarira kumiraho. Rero ndashimira umuntu sinigwa ndavuga menshi, ndashimira umuntu yanangiye ngaha, jewe nta n'umusi n'umwe nari ngaho nyore ngaha, baje bafashe sinokubwira ngo narishitse mw'ishenge, sinokubwira ngo narishitse ngaha, ariko ndashimira Imana kubw'umuntu uwo muntu yasengeye, amaboko yiwe aheza n'igwa n'Imana.
imana izirabikora ndabukuntu noza ndashika ngaha kuko ndahatabariwe cane imana irangiriye neza naraye mfunguye utwo kurya sinahora mfungura kandi narigavye sinaraye muhira naraye aha mu buterere umukobwa wanje kugira ngo nyaruke nshimire imana ivyo imana yankoreye imana ibahezagire kandi ibahe umugisha amen. wowe nuko wowe urazi kutabona umara iminsi utabona bagufashe ukuboko utazi yuje iki kintu wowe urawe uri kuragiha agaciro turuzi icyubahiro cy'umwami Yesu utabona kandi n'ijisho ryari ryasohotse ryavuye riri hanze ritukura ikaba ryasubiye yakacakira urabona igitangaza imana iriko irakora muri Nepal. Ndabizi neza abadayimoni babyemera batabyemera turi kumwe n'Imana. Uri hano ubyemera utabyemera ariko turi kumwe n'iki kandi Imana ari fantastic iragahoraho n'Imana yo mu ijuru izotugirira ujya ntiwabizi tera haleluya Bwana. Tumugume agatera batatu bose dusanga bagiriwe neza Imana bagiriwe neza. Yesu ashimwe. Nongeye gushimira Imana ukuntu ngeze amasaha ngihumeka kandi nyivuga izina ryayo ico ndagishima cyane. Ico nshaka gushimira Imana hari ico yari inkoreye umutima wanje utazopfa waribagiye. Ico nshaka gushimira Imana atiriki 3 z'uku 11 Jenda mu buzima bwanje bwa misi yose nzanuma telefone ngo nyaragasa umwana wawe biranze hama candata n'ibyo naringiyemo candagenda ariko rero cyo shimira Imana nuko Imana yagize neza ujya afise umwana yagiye afise imyaka 15 bacambye atagira yibaruke ndavuga none Imana amasengesho nasenze kugira ngo bizogende neza uzobikora candagenda ndamujana kwa muganga ashitseyo bisabira hagarara bihagaze ndavuga ati none Mana bigende gute ico shimira Imana nuko indwi yose yaheze no kuza gusenga sinaje gusenga ariko sindigani nibutse yuko hariho umuti twahawe candafata kakunyu ndagashira mu mazi ndamuharanwa ndamusiga no kunda ndamusengera burya ntabyo shitse mu camba ngo yibaruse kandi yibaruse neza Imana nihabwa icubahiro. Bashima Imana nivyiza yarayikoreye aya masengesho tumazemo iminsi uhereye ku masengesho ya Kristi nta mbabazi nayo twabaganijemo nayakoze ngwaye ukuguru cyane kumbabaza cyane mfise ububabare ntababwira ariko shimira Imana ko sinigeze nsiba n'umusi n'umwe reke kuba mu makoraniro ya misi yose nubwo bitakunda ko ntamba kuko nahora ntamba ariko narabikoze hama cyo kumashimira Imana simba nkiriho nungere yavuze ngo kugendana n'Imana ni vyiza nagendanye n'Imana muri misi yose nagembo n'Imana abadayimoni baramuhagurukiye ku rugero nk'ababwira baragerageza ukuguru baragufata cyane mungere arabizi abasenzi barabizi barasengeye ntaravye umusenzi uyu ntaravye kujya n'amavuta afise bantu b'Imana hari abantu bishamo ngo ntabonye mungere ntabonye na bose bariko bakorera amavuta y'umwungere uzoshikira wese azogusengera kandi uzotabawe barasengeye cyane abadayimoni baravuga ko bagomba kuntwara abangi inyama ndababaza ndagira ngo ariko Imana ya mungere wacu yarahagurutse
abadayimoni babonye bananiwe tireka ntaco. Hari Samedi mvuye gukubura ngaha ngiye gufata amataho hepfo ndiko ndagaruka uku cyangwa akovatire keza kera kama kariye mbona ko kari kure yaje ngera mungira simbe ndakarengana kana uko nkubise neza narumvise ko rumarayika anteruye hakurya y'ibarabara. Wa mushoferi acara hagarara arahinduka arambwira ngo hewe ivyo ukoze nibiki. Jeni baza n'undi muntu ariko arabibwira cyandasubira inyuma ndamuraba aguma ndaba ngo ivyo ukoze nibiki. Sinamwishuye ndabandanya ndagaruka nga kuri eglise hama ndashima Imana ariko munyuma bazimu baravuze ko aribo bari banteje iryo sangara uko kuguru narakwaye ngo bandabwira iki kibanza twaraye turonse je cyambohoye cyakubohoye gute kwagumyemo ibinyanya uku kuguru ukamenga nikoreye ikiro cyose umunsi ndahonyoza ikirenge ku munsi wa gatatu ngiye gukora numvise kwa kuguru kwakize n'igisanda gikuguma biremera. Iki kibanza cy'ukuri kigiye kubohora abantu benshi, kigiye kubohora abantu benshi cyatanguriye iwanje n'itangaza na kibona. Hama ndashima Imana abana banje amaze imisi bagwaye barembye cyane, umwe yaragwaye nja mu bitaro ndavayo. Ugutwi kurategwa kumaze gutegwa kugezaho kutumva za sasu zibazitanya zivuga mu nyuma ahindukira ukugutwi. Ukugutwi byari ibintu bikomeye cyane kugeza aho kuguma gusuma umucangwa mwinshi mu nyuma hakavayo imburwa by'ibinonko by'ibikuru gutwi binini tiburungushuye ndamara ikigo mwanya ngwaye ndasenga inshitse nk'abasenzi umusenzi arambwira acambira ati wowe ko mu gukira ubwa mbere Imana yakweretse ijambo ryo muri Bibiliya genda usubire urirabe wokira. Bantu b'Imana naho intambara zikomeye cyane mu nyuma ngwara amaguru biraka ko ntambuka ivi biragenda ndaza barasengera abasenzi ngaha barasengeye bafata umwanya muremure no kuri Imana bahezagire. Ariko haciye igihe kirekire rero Imana niho yaza kunkiza mu ijoro saa sita z'ijoro irangiza ibyo byose birarangira. Sinababwira ibintu byinshi Imana yanyeretse nabonye narabibonye cyane ariko Imana ibirankijije nshimira n'Imana ko yakijije umwana wanje. Imana yavuze ko ari intambara zigiye guhura n'umwana wanje inzoka irazicira murya imuriye none umuntu aramusengeye Imana aramukijije. Ibyo byose ni Imana yakoze mu bihe bishimwe n'icyubahiro. Abadayimoni nabo bararasa byara amasasu y'abadayimoni. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe kandi nanjye ndashimira Imana cyane iyo yabyemeye ko ashaka kwitarika ikumenya umwuka w'abazima. Sinari nzi yuko nogera muri 2024 ndi muzima nahuye n'ibintu bitandukanye. Naragize ikibazo ndagwara utinda aho ngati Imana nimba ari cyane nakoze umbabarire unkize bino byakumvise. Nari mvise ikintu cyafashe muri stopa kimeze nk'ihute. Ndagenda nigonze iminsi ku itariki 17 gushika itariki 25. Ngenda none amwe ndavuga ati Imana ibuka iciza none narakoze kimwe umbabarire unkize bino byago. Ariko ndashimira Imana yo mwijoro, ndashimira n'Imana Repentance baransengeye baransengera umwanya ukwiye n'ukuri umwungeri Imana imuhumugisha cyane. Baransengeye ku munsi wa gatatu ntashobora guhaguruka nicaye hariya arambwira ati ngenda kubwike muri vire ugisha ikintu cya ecography urayike n'ubugwayi. Umwana avuga ati ko biri kose sishika ko simpagarara. Aravuga ati mu izina rya Yesu turasa agasuziro k'abadayimoni upfa ngaho utambuka bakize neza. Baransengera bangaha ntambuka bite neza. Mukagenda mfise cyakintu ngaha kirabana ndamererwa nabi ndaremba nja kwa muganga Samedi tariki 23. Barapimye ibintu byose abigira kiyobora bacasha mu bitaro bivanye ko nari mbeze ko sashobora kugororoka. Ariko ndashimira Imana yo mwijuru naringiye ibitaro kintu banteye n'umutima wanjye wonyene bivanye n'ibyo nabwiye ko nari mbeze. Ariko abasenzi Imana ibahezagire cyane aho bari uko basengeye niko naganje bitenda. Ndashimira Imana yo mwijuru itariki 26 nari maze iminsi 7 ntajyamye bava kuko kuba yamwe bavuru. Ariko ndashimira Imana kuko abasenzi baje kumusengera harageze kumbona ko ati ko bikose Imana yankijije reka njyane ngo bavumvirize ndaruryamira numva birakurutse. Ndashimira Imana cyane yo mwijuru kuba nkiri muzima mpagaze ngaha. Ndasasezera Imana ati Imana cyo kankiza zogushingira intaye mu bagenzi mu babanyi no mwishenge
mu bantu bose tuzinganye rero ko gusa ndashimiye Imana mu ijuru aho iri mu ijuru tuvuye ko ndayishimiye ni hamwe icubahiro cyane. Amen. Haleluya. Angeze gushima Imana ku bintu yankoreye. Cyane ndashima Imana ko yanje mu kayije umwaka wa 2023 wari mwibyo byinshi by'ibigeragezo ndetse n'umuryango abantu bagomba gupfa buri gihe abantu bagomba gupfa mirasi ndabasengera ibiti batezwa gupfa. Ndashima Imana ko Imana yatuje mu kayije umwaka wese dukomeye. Amen. Kigira kabishima Imana kijanye kibanza generaje ngaha ndifise amahera kumba kuyatanga nka telefone bise gatoya niyo Imana yacimpe kugenda telefone nyene ntarishe n'ijana. Nyangagaruka ngaha numvise ijwi ryacu n'ubutagiye gusenga ngenda utanga amahera cinava ku kazi ndaza sinashika natanga amahera natanze amahera ngiye guhembwa nasanze ku mushahara yongeye kumijana 55. Yose ndabishimira Imana. Imana ni muhimpera amashini ijana rwose. Amen. Utomora data na watu muhiki kuyitangira naira kuduza. Yesu ashimwe cyane. Nanje gushimira Imana ku bintu Imana yarayinkoreye muri 2023 mu kwezi kwa 12 je narahatse naringiye tutagira umwungere. Ijoro rirambwira kubera umwana ariva muri Sunday school yari yasubiye inyuma aramuririmba kunyuma ngo mandamuzana ngamu basenzi baramusengera acasubira muri korali aca hazi mu ijoro musinzire rirambwira ngo muhurije kuri iryo zina ngo tuca tubica mwese avuga mu izina rya Yesu. Iryo zina ko mutarivuga ariko menya ko ari izina rya Yesu. Umwana acasubira muri korali asubiye muri korali bashobora muhishanga Imana iratabara aramererwa nabi ariko Imana iratabara twaramenye kwa muganga Imana iramukiza. Hanyuma nanje baca barandoga ndaba mu ntambara zikomeye ariko kubera ry'amasengesho mwungere yarongoye agashiraho Imana yarantabariyemwo abasenzi baguma bansengera mwarimu yerike akabona isanduku ariko nanje nkabibona kunapfuye nashitse ariko Imana irantabara n'ukuri sinshobora kubisubiramo kuko ni byinshi ariko Imana irabizi kandi ndayishimiye gose. Nukuri naraye ntabawe hari mu tariki 28 mwungere amagurukije hajya hane kunyuma narabona abekana mu bandi kuzavuga amahana babariranye bari cyo naku niba naribagiye mu kwihana none ko namaninjira mu biro kwa mwungere ikintu noba naribagiye kwihana n'igiki ko atarakimbwira ngo ndakihane je ko atamvuga babarira basi nimba naratanye nimba nakoreye Imana mu nyubako nabi ubimbabarireko kuko ntavyo nzi mukanya nyivuga gutyo ndavuga ati Mana nibunzi ndazi ko ubuhanuzi atari bwo budukiza ijambo ryo kanigero dukiza ariko nanjye ndakeneye ubuhanuzi naciye n'iminota 2 yaciye ampagurutsa honde Imana ikirantabarira mvuga ko ikintu cyanezereye cyane ngo Imana yasu kera kari nahora nsenga Imana avuga ati Mana ubu pastor aranyemera ko ndi umwana wiwe icyo uwo munsi narabyumvise Imana ishimwe. Ikindi naco hariho umuntu wa mama aho rusengero mu Buganda Imana yaramukiriye inzira yaragiye muri Amerika ariko ngo nawe yashitse hari burya mukozi w'Imana gerera mwene uzomumbwire azonsengere kandi nibagenda kumbaga nibagenda kumusubira mu mugongo. Hariho n'uwundi ngo amaze imyaka 2 muri Mozambique nawe nyene ashaka ngo utabarize mwizere niyo sigabana 8 na mutoyi wanje nawe nyene aravuga ejo telefone arambwira ngo yumva ijwi riguma rimubwira uhamwe azokubona ku telefone ukamwatura kwijambo rimwe gusa nawe nyene ngo yumva ijambo ijwi riguma rimubwira ko azocakira kandi nawe yumva urupfu ruguma rumurondera nka kwa kundi nyene Imana yakurongora kuri jewe ndabona ko urupfu ruturondera mu muryango. Imana ne habwa icubahiro muri nkore mbera amashi cyane rwose. Amen. Abo bose ndabasengera ko ndabasengera bababwira bampamagara. Yesu nashimwe. Je nahagaze mbere y'ubwoko bw'Imana shima Imana ya Pantase. Nukuri je natangariye Imana ya Pantase umushumba yatubwiye ngo tugendera n'Imana n'amahirwe akomeye cyane ibintu nabonye mu buzima
je kuva ntanguye kuza muri Pantase narahatabariwe cyane narahabokeye ndatangura kuhakora ibikorwa by'Imana nukuri nabanye n'Imana nawe ikiganza cy'Imana nawe kugira neza umushumba wacu aradusengera nakwatakora natangaye rengira nshenga ikintu natangara Imana namaze umwaka wose ngaha nsengera Imana mana none ngo jewe ndagukorera ndagomba umende plasma nze ndaza neza hari umwana wanje anyene asengera ngaha arande arafasha ngo ya mama ngo tuze turagenda nta na kimwe nange ndavuga none muri Pantase ndahabona harafashije sinshobora guhindura handi ndiko ndasenga harimo ejo bundi rero niwo dupfuye ngaha n'undi mukozi n'undi mukristo ngaha areka ngo baguzi ikibanza naha cyasanga ni kugicenda nange bakugicuma burya rero Imana ndatanga Imana ari Pantase avuga Imana habi icubani mukorera zibafungirira jewe kugira nshike ngaha gusenga n'ikibazo bivanye naho mbaye mugana arabwiye Imana mana ubirabe neza niwe ndiko ndakurikira kandi igitangaza Imana yangiriye nta kazi mfise naho nkora mugoba nta munsi numwe ndigera muri tike yo kuza ngaha hari igihe nshika nkaza bara umuntu mpaye 2000 y'ifanta ejo narashitse muhira nari mfise umukobwa ari umugenzi acambwira ngo reka ndaguhifanta uko ndebye ukuntu witanga ukagenda hari ukaruka uzomenya icyo yakoresha aca amasenga ndavuga ati Mana ubamwe ndabona nzoguma neza ibisigaye uzobikora kandi nshitse muhira mvuye mu masengesho hari igihe nshika umutima ukamvamo nkavuga ati Mana ninjira gute mugane ejo narashitse sanga Yesu yateguye akarere papa arasohotse sanga abaheje no gufungura ariko nta n'ijambo na rimwe nigeze numva bambwira kandi kayikora nshika bimeze nabi Yesu nahabwa icubahiro rero amen cyo kirafatiza Yesu ashimwe nagomba banze shimira Imana iyo yashoboye kungeza kuri umusozi w'Imana ishengero rya Pantase amen rero namaze nk'amezi yabashika nk'atatu nari njyamye iradiyo kiravuga burya butumwa bwo ku iradiyo mbere nasa nk'umuntu asinziriye mugabo biriko biravuga bigaca biza mu nzozi ndiko ndabirota hanyuma rero cavyuka numva yuko ntegerezwa kurondera aho hantu kose nari ndahazi narazindutse ndahaza nahazi ndagira ngo oye ndadugiye ruguru ndasubira ndagiye hirya ndasubira ariko mpaka nduka ndahatoye haleluya ndahashitse ndaraharonkeye inyigisho kandi inyigisho naharonkeye nasanze nari mu ibohero mu nyigisho twagiye twiga hariho ibohero umuntu arimwo kandi hariho n'irindi bohero nyakubahwa mwarimu yaritwigishije ngo hari hirya yecu by'ukuri nasanze ndi mu mabohero menshi rero ayo mabohero ndashimira Imana ageze ku musozi wa Pantase ayo mabohero narayavuye mu bizina rya Yesu ikindi naco jewe mba mu Kanyosha kuri Pantase haruguru gatoya ariko kukubera hano nahungukiye byinshi ndemera nkaza keshi mu gatondo nkava hariya kandi saa 11:30 bageze ngaha hama nkagenda ku kazi mvuye ngaha ngemera ngashobora kwirwa ntariye itike nari kurya ngemera nkarizako kubera kubakwa icyo ni ikintu nungutse kandi ndumva ko ndi muri Yesu nyakubahwa umukozi w'Imana ahejeje kutwigisha yavuze ati mu mitwaro myinshi mufise harimo umwe wonyene ukenewe naciye numva nti uwo mbaza unyene imitwaro yose ufise nayifise myinshi mugana ciye mvuga nti umutwaro notora nuko Yesu yoza akagira intebe mu mutima wanje kuko nzi yuko aho Yesu yicaye
atabadayimoni bahegeye. Rero numva ikindi ko atahandi hantu nzokwama sengera atari muri dependance. Ukomera amashi Imana yacu. Imana igeheza cyane neza. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana cyane kuzyankoreye maze gutanga amasengesho. Jewe nari maze igihe kirekire nkaza ngasengera ngaha, nta n'umunsi wari mwe nava ngaha batansengeye, naguma konje gusengera ngaha ngenda basengeye, ariko ndashimiye Imana kuva maze ngaha gushika ngaha maze kuri ayo masengesho kuva ku munsi wa kabiri, Imana yarakoreye ibitangaza. Kugera uyu munsi nta na kimwe ndasubira kumva. Ndashimira Imana naho nankora nkorera umuyisilamu, ubu Imana yarahavuye, nahavuye ku munsi wa gatatu, Imana mpaye akandi kazi umukozi w'Imana. Nanje naguye ingwana n'ijwi ryo mu mutima, kuko ikintu Imana yankoreye narasezeranye ko nzoza gushima ariko ntondose ituro, ariko ngomba ndakivuge. Jewe kuwa Mungu aho bahamagara ku by'ideni ry'ikibanza, narahagurutse ndaza ngaha ndafukama ku bw'ideni umwana wanje yari afise ry'imiliyoni 5. Narafukamye ngaha ndarira Imana ndavuga ati Imana nta kazi ifise, mugabo ndaje gutanga ntagira icyo nzo gutangira. Igitangaza cya mbere nabonye kuwa mbere umunsi wa Noel, nagiye mbona umuntu andungikira amafaranga ntari niteze muri telefone. Ndagishimira Imana ibyo nari nasezeranye bakabironse. Nafukamye ngaha mbwira Imana ati ndaje kuriha ideni, naje kugira urihe ideni ry'umwana wanje. Kwa kabiri izo miliyoni 5 zaciye ziboneka. Inkuru imeze nziza. Inkuru nziza. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi byo kuvuga, ariko kubera ko umwanya ari muke umuntu yoshobora ibintu byambaye umubiri nk'aya masengesho canke bibiri. Kuva dutangura igikorane cy'aya masengesho, je nabaye mu bihe abantu bose batantelefona ndaranyanga. Kuva dutanguye ano masengesho, shaka gufata akanya ngo senge, nca nzimya telefone kugira babanze bampamagara. Abanze bakureka. Barantelefona, bagasubira bakantelefona, nabo ntazi bararondeye nimero, ikiganza kiza cyaragarutse. Cya kabiri, hari umuntu twari dupangiye akadufata nabi rwose, aca abanza agahora Imana ishimwe.